Turongeye kubaramutsa tubaha ikaze mwese mukurikirana iyi chaine yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Uno mwanya rero tubashikiriza amakuru mashasha, amakuru mutamenye, amakuru avugwa mu mihingo itandukanye y'isi na cane yavugwa hano mu gihugu c'u Burundi, aho menshi tuja kubabwira ayerekanye n'imvo za politike, inkino, imico kama n'ibindi, ariko hanini rero tuja kwibanda mu bivugwa mu gisata c'umutekano. Aho ni mu gihe rero umutekano umaze imisi bavuga yuko utameze neza mu gihugu cacu c'u Burundi, aho benshi babivuga rero ugutandukanye. Benshi mwarumvise umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho ejo bundi yari yasivye mu nama y'iko irahera mu gihugu c'Ubufaransa, akavuga yuko rero yasize umuriro ugire wake mu gihugu, akanka guta igihugu conyene, agaheza akigumira hano mu gihugu cacu c'u Burundi, akifatanya n'abo mu ntara ya Burunga, mu ntara ya Makamba, neza na neza muri komine ya Nyanza-Lac. Aho rero bari mu masengesho yo kurangiza uku kwezi kwa 10. Muri ayo masengesho rero yahuriye n'abatari bake bavuye mu nzego zitandukanye zaje zimuherekeje zivuye i Bujumbura, abo bashinga amateka, abakenguza amateka n'abandi batandukanye bakora mu bisata bitandukanye nyene mu gisagara ca Bujumbura. Ariko rero mu ntara ya Makamba hoho ngo haje abantu b'imparugwa, abantu bake cane, ikibuga carera. Ngo hari huzuye rero hari mu matiribine gusa, ariko hanze ku kibuga nta bantu bariho. Mbega no kubera iki bano bantu bataja kwitabira umukuru w'igihugu mu gihe asanzwe abagendeye ngo baje mu masengesho arangiza ukwezi asanzwe atunganywa n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Amakuru twaronse rero nuko abo bantu bari bararitswe yuko batari buze kumviriza ijambo ry'umukuru w'igihugu, bavuga ko rero batanguye imyiyerekano yo kwiyamiriza Evariste Ndayishimiye. Benshi bakavuga ko rero itangazo barironse hakiri kare mu gitondo, bakavuga ko bamaze kumva ko Ndayishimiye aja kubagendera atagiye mu Bufaransa, bahawe itegeko ryavuye hejuru. Aho hejuru bavuga rero bavuga yuko ryavuye kwa Reveriyano Ndikuriyo. Ngo rero babwiye yuko bataja kwitaba ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abenshi bakibaza bati mbega none ni kubera iki hari inyinyurana y'umukuru w'abagumyabanga ba CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu. Abenshi bakavyibaza ko vyinshi ibitandukanye. Benshi rero bagiye bacira agace Evariste Ndayishimiye, baramubwira yuko ishamba rero ryo bari ririko rirasha. Watumwa n'umwanya rero zishobora guhindura imirisho. Ndayishimiye rero bakavuga ko yavuye ngaho agashavu ari kose, agashika mu gisagara ca Bujumbura, agatanga itegeko ku nzego z'abapolisi zitandukanye ko bagiye gusubira gukora ama exercice canke imyimenyerezo y'igipolisi kugira ngo bimenyereze kurinda umwansi aho yoturuka hose. Aho ngo ni mu gihe rero mu 2015 ngo vyabagoye kurinda umwansi mu gihe y'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu kitari cemewe co kwa Perezida Nkurunziza. Ndayishimiye rero yatanze itegeko ku bapolisi bose bagize igihugu kugira ngo rero ngo berekane akangamutima ngaho ku bapolisi ba kera, cane ngo no ku bapolisi binjiye bashasha, abo bobo ngo ntibazi iyo bitaye umutwe. Akababwira ko rero bakwiye kugira akarangamutima, bakagira inama imwe, bakagira n'umutima umwe wo kurinda igihugu. Aho rero benshi babibaje bati mbega none Ndayishimiye yoba yumvise ko ibintu vyakomeye. Benshi rero bakibaza amajambo atandukanye, ariko rero twishikiye nyene aho Makamba. Uyu munsi twagiye i Makamba rero muri komine ya Nyanza-Lac, batubwiye yuko batakimwemera Evariste Ndayishimiye, bamaze kuronka inama zihagije zitari nke zo kwiyamiriza Evariste Ndayishimiye. Benshi bakavuga ko rero ivyo bariko bakorera muri no misi n'ivyo bariko bababwira ataho bihuriye na gatoya. Evariste Ndayishimiye rero ariko arababwiye yuko ubutare buhari, amafaranga y'agaciro yabonetse, ibitaro vyabonetse, akababwiye yuko ugwaruka muri no misi atabushomeri rufise, ugwaruka rwa kino gihe rufise ubuzi henshi hatandukanye. Ariko rero bakavuga yuko ivyo bariko bababwira mu majambo bitajana n'ibikorwa. Ico gitoro rero bavuga ko atakiraboneka, kuko impamvu atanikiraboneka ni ukuvuga amafaranga yo kwiyunguruza yaraduze, naho nta gitoro ngo kibonekeye amafaranga ntaragabanuka. Bati mbega none igitoro coboneka gute kandi igitoro coba cabonetse gute amafaranga yo kwiyunguruza akaguma ari hejuru? Abava rero ngaho za Nyanza-Lac bagenda makomine ya Mabanda, Kibago,
bose bavuga ko bafata amapikipiki bahagenda biyunguruza bicaranyeko, bivuga hagenda abantu 3 canke 4, hari naho barenga rero bagiye kw'ipikipiki. Ngo kubera rero ipikipiki nyinshi ziryamye mu nzu ngo zabuze ibitoro, n'ahandi iyo zironka ibitoro zikunguruza abantu ziba zaraje ku bwinshi, abantu bagaza bakagenda ibiciro vyaragabanutse. Hagati aho rero mwumve ko abo bantu bose bavuga yuko igitoro cabonetse, bariko babwirwa yuko igitoro cabonetse, amafaranga y'agaciro ngo yabonetse, urwaruka narwo ruri mu mirimo yo gucukura ubwo butare hirya hatandukanye, hariya muri komine ya Vyanda mu ntara ya Bururi bakavuga ko urwaruka ruri ku kivi, hariya mu ntara ya Bubanza naho nyene, mu ntara ya Kirundo, hariya muri komine ya Busoni, urwaruka rwinshi rero ngo rwaronse akazi ko kwimba amabuye y'agaciro, bakavuga yuko rero urwaruka rudashomereye. Ariko aho twashoboye guca naho nyene hariya ku kigo ca PAF kije gutanga impapuro z'inzira, bavuga yuko zabuze muri ino minsi. Urwaruka rwinshi twahasanze rero narwo ruridoga yuko impapuro z'inzira zitariko ziraboneka ku bwinshi, abantu bamaze kuza incuro zitari nke, benshi bahebeyeyo amafaranga yabo, bahebeyeyo n'izo pasiporo zabo kuko ngo zitakiboneka. Aho twahasanze twaganiriye rero kuri PAF bavuga yuko haramaze amezi ashika ku9 izo mpapuro batarazibona, bakavuga yuko rero batabona iyo berekeza amaso, batabona iyo bata umutwe. Ni mu gihe rero PAF yoyo ibabwira ngo mutahe muzogaruka, bikamara ivyo ukwezi kwa mbere kugahera, ukwa kabiri kugahera, kugera aho ushika ku mezi 9 PAF iri kwikubwira ngo ugende uzogaruka. Ivyo rero bikamara imisi n'iyindi, imezi akaza ayandi agataha, n'umwaka ukaza uwundi ugataha. Abenshi rero bavuga ko bagize uruhombo rutari ruke, aho baja gushaka kurondera imirimo yabo mu bihugu bitandukanye, abari babatumye ko bagende babaha akazi bakaba batashoboye gushikayo kubera ko ivyangombwa vy'inzira vyabuze. Nabashoboye rero abashaka kugenda rero gushika n'ubu bakaba bicaye mu gihugu c'u Burundi. Aha nyene tukaba turi kumwe, aho twaganiriye bavuga yuko atana gahunda yo kugenda kuko ivyangombwa vyabuze. Ubu ngo naho bobironka, naho bobibaha ivyo vyangombwa vy'inzira, ngo ntaba bakija gupagasa ngo kubera abashaka kuja kubakoresha bamaze kwirondera abandi bakozi bandi. Ngo nta muntu rero ngo yokurindira yemeye kuguha akazi akarindira amezi 8, amezi 9 canke umwaka, ngo arindiriye umukozi azoza kumukorera. Ngo iyo akurindiriye ukwezi kumwe canke amezi 2, araheza akirondera abandi bashobora kumukorera kugira imirimo yabo ibandanye idata igihe. Mwumve ko rero nabo Ndayishimiye ngo ariko arababwiye yuko imirimo yabonetse, atamujene n'umwe ari muhira, atamujene n'umwe ashomereye. Mwumve ko rero n'abasanzwe bari mu kazi bagahemba intica ntikize, nabo nyene bariko barakura meza, bariko barakinjura baja kurondera aho icorikesha mu bihugu bitandukanye, hoba harimwo ubuzi butandukanye, bakora n'agafaranga gafadika. Abantu benshi baribaza ati none mbega kubera iki abantu birirwa baza batawakuba bakaza kuri PAF bakaba ibipapuro vy'inzira kandi amafaranga yabo bayishuye, abandi nabo bakaja birirwa barondera igitoro bakakibura, bakabatamyaga nkuba ukihari. Amashure menshi twaciye ko yigisha ubuhinga n'ubumenyi, amashuri bita ya tekinike nkayigisha umuyaga nkuba ya informatique, ayo yose twasanze muri ino minsi atari kwatanga ivyigwa bimwe bimwe. Kuva umwaka watangura mu kwezi kw'icenda gushika mu kwezi kwa 11, bava ku vyigwa bijanye rero na informatique batariko barabironka bihagije, kubera ko umuriro bakoresha ku mashine uguma ugenda, ivyigwa ngo bigeze hagati, bakavuga ko rero ataco bashobora kuhakura. Bakavuga ko rero amashuri ariko agenda nabi cane, abiga rero mu bisata vya informatique nabo bakavuga ko rero ataco bariko barabona ku mashure kubera ko umuyaga nkuba wabuze. Tugakore kuri iyi nkuru ivuga yuko imyiyerekano ishobora gutangura umwanya n'umwanya. Abapolisi rero bakaba batanguye imyimenyerezo yuko uzorinda rero canke gucungera umutekano mu mabara atandukanye mu bisagara bitandukanye. Aho benshi rero munsi bariko barigishwa ukuntu baramutse babonye umwansi yatwinjiranye, ukuntu ngo bokwikingira. Abapolisi rero munsi bari mu gisagara ahatandukanye, aho twagiye turaca tubona bariko barimenyereza nyene, bambaye rero vya bikasike birinda rero ivyotsi birake canke amabuye, bakaba bafise rero n'ivyabarinda vya vyotsi birake bita lacrimogene, bakaba bafise rero n'inkoho. Ariko bakavuga ko rero
abenshi bavuga bati izo nkuru ni iz'abapolisi bazorasisha abantu canke ko bizogenda gute. Mu gihe abapolisi bavuga yuko baje gufatisha abantu amaboko canke bakoresha za nkoni zabo, bakaba bafise za menote, bakaba bafise n'ubundi buhinga bakoresha. Ariko uno munsi rero aho vyoba bitandukaniye nuko abapolisi rero atavyo lacrymogène baba bafise, ahubwo baba bambaye amakasike yabo, bakaba bafise n'inkoho umenga bagiye kurwana n'ababagwanyi baba bakomeye cane. Uyu munsi rero abapolisi ababonye bose batangaje no kubona bafise ibikoho bikomakomeye, bakaba bariko barimenyereza rero no kuja guhangana n'umwansi. Mu gihe benshi baba bazi yuko umwansi ahangana n'abasirikare, ariko abapolisi buno munsi bo tukabona bitwaje inkoho bose n'amasharijeri menshi umenga bagiye kurwanya umwansi. Ariko twagerageje kubaza indongozi mu gipolisi, batubwiye yuko rero abapolisi bariko barimenyereza kurinda umutekano hamwe haramutse hagize umwansi yubuka. Amategeko rero ngo yavuye hejuru ku mukuru w'igihugu, kuko ngo amajambo menshi amaze kumva avugwa, bababwiye yuko rero atagihuha rero co kwirengagiza, ngo nta gihuha rero co kunegirija. Ivyo vyose ngo biriko biravugwa hirya no hino ko imyiyerekano ishobora gutangura kwiyamiriza umukuru w'igihugu, bakavuga ko vyatanzwe na Reverend Ndikuriyo. Mu gihe Reverend Ndikuriyo ngo yabwiye imbonerakure mu gihugu cose ko zohagurukira umunsi umwe, umunsi bababwira guhaguruka bagaheza bagahaguruka. Reverend Ndikuriyo rero ariko aca hirya no hino mu ntara zitandukanye yigisha urwaruka rw'imbonerakure yuko umunsi yabahamagariye kwiyamiriza Evariste Ndayishimiye ngo bazohagurukira icarimwe. Ariko rero naho Reverend Ndikuriyo abivuga uko rero, Ndayishimiye nawe amaze kubimenya ariko aritegura ku buryo buhagije, ariko hategura rero abapolisi batandukanye kugira ngo bazomurinde umunsi bizoba vyabaye ingorabahizi. Ariko sa mu gipolisi gusa bariko baritegura, turumva no mu basirikare nabo nyene ngo batanguye kwitegura. Mu minsi mike turabona ko baritegura amabarabara atandukanye mu ntara zitandukanye. Rero bamaze kugishwa amanama yuko bo kwitegura, kuko umwanya n'umwanya ngo umwansi ashobora kuvuka. Ikindi naco mwomenya, uretse ko abapolisi nyene bariko baritegura kurwanya umwansi batazi iyo ashobora guturuka, aho twasanze ngaho nyene i Makamba, i Nyanzarake, batubwiye yuko umwanya n'umwanya ibintu bishobora kugenda nabi. Aho ni mu gihe rero Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse mu gihugu ca Tanzania kwifadikanya na mugenzi we Samia Suluhu igihe yariko ararahira kuba perezida. Samia Suluhu rero ngo naho yarahiye ngo ashobora kutaba perezida wa Tanzania imisi myinshi. Ngo ni mu gihe rero ibihugu vya SADC bimaze kumwiyamiriza. Abanyagihugu rero muri Tanzania nabo nyene barakubita urutoke rugaturika, bakavuga yuko perezida w'u Burundi yagiye kubasuzugura, kandi ko atari kugenda muri ukurahira kwa Samia Suluhu mu gihe perezida bose banse kujayo, ariko Ndayishimiye wewe akemera akagenda. Ni mu gihe rero ngo mu gihe rero ho ramakateye umwansi, ngo abanyagihugu bo muri Tanzania bashaka kwifadikanya n'abarundi bagakuraho Evariste Ndayishimiye. Abenshi rero bibukije abanyamakamba amajambo yigeze kuvugwa n'umuvugishwa w'Imana yitwa Gideon Beba. Gideon Beba rero yigeze gutanga ubutumwa avuga yuko igihe rero ca Ndayishimiye, avuga ko igihe hazoba mu perezida yaje inyuma ya Nkurunziza atazotwara manda yiwe yose ngo ayimare. Aho ni mu gihe rero ngo bazotera igihugu, bazoza binjiriye mu gihugu ca Tanzania. Abenshi bakabona ko muri Tanzania hatanguye akajagari, bakava yuko rero abo bansi bashobora kuza baturutse mu gihugu ca Tanzania. Aho ni mu gihe rero abazoba baje gutera igihugu, ico gihe umuvugishwa Gideon Beba yavuze yuko bazoba bitwa ngo barubura kigongwe. Ubu rero barubura kigongwe gutera ubwoba abanyamakamba ko bazava binjira ari iwabo bakaza gukuraho Evariste Ndayishimiye. Abanyamakamba rero ngo bamaze kumva ibihuha bitari bike yuko abo barubura kigongwe bageze hafi y'umupaka w'u Burundi, bari hariya mu gihugu ca Tanzania, bashaka kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Umwanya n'umwanya rero bashobora kwinjira. Kumva abatanzania rero bavuga yuko bazofashanya na barubura kigongwe bakinjira mu gihugu c'u Burundi baciye hariya mu ntara ya Makamba, vyateye ubwoba abanyamakamba yuko umwanya n'umwanya rero bashobora kwinjira. Abanyatanzania bamaze kuvuga yuko iyo migwi yamaze gushika muri Tanzania ariho icumbitse, kandi rero umwanya n'umwanya baje kwinjira mu Burundi bazoza kubafasha. Unakare ngo Ndayishimiye yaraberetse yuko atari umugabo w'ijunja n'ijambo.
ubu rero abanyetanzaniya bamaze kuburira abarundi ni cane cane mu ntara ya Makamba ko bokwitegura umwanya n'umwanya abo barobora kigongwe bagiye kwinjira baciye hariya mu ntara ya Makamba. Amakuru rero sayo gusa turiko turabashikiriza, reka tubabwire hariya mu ntara ya Rumonge. Mu ntara ya Rumonge neza neza rero muri komine nyene ya Rumonge haravugwa ubusuma rero bukorwa n'abapolisi batandukanye ngaho nyene mu Rumonge. Muti kubera iki none ubwo busuma bukorwa n'abapolisi hariya mu Rumonge? Mu Rumonge rero abapolisi baho ibifungwa baronka ngo ntibihagije, ngo ntibikwiye na gatoya. Niyo mpamvu rero muri ino minsi bariko birara mu banyagihugu batoza amafaranga babasahura utwabo, aho basanze rero umuntu muri butike bakamwaka amafaranga akayabima, baramukubita inkoni agakubitwa agashaya, ku buryo benshi muri bo basigaye bata amabutike yabo bakiruka. Aho twashoboye gushikayo batubwiye yuko hari ahantu basanze amabutike ari ku murongo, baja kubaka rero amafaranga ngo nayo agacupa, ngo n'ahandi hoho umuntu ashobora gucuruza aho nyene mu Rumonge batatanze amafaranga. Ni ukuvuga rero ngo izuba birirwako, ngo n'imvura ibanyagira, ngo n'abariko badandaza ngaho ata na kimwe bashaka kubaha ngo ntivyokunda. Benshi rero bahisemo kuvuma agashambara bariruka barata barahunga. Abapolisi rero baca binjira mu mazu yabo bayiraramwo, bafata amamatera, bafata ibifungurwa, imiceri yari ngaho, ibiharage babipakiye imodoka ya polisi ngo barabitwara. Abantu rero bafashe amafoto bafotora batwaye twabo baduhunganye badutwaye, nabo abantu bahunze hakiri kare. Abantu rero bakibaza bati bya ni kubera iki igipolisi c'u Burundi kire gusahura abanyagihugu ntikikigaburirwa ntikigifatwa neza na leta? Ni kubera iki leta yigize ubukene ititwararika inzego zayo za leta? Abapolisi rero bamwe muri abo basahuye ngaho mu mabutike bavuga yuko bariko baronderwa kugira ngo bahanwe. Ubutungane rero bwaho nyene mu Rumonge bumaze gufata abapolisi babiri mu babikoze, ariko rero bakava ko hari abandi benshi ko bari kumwe mu modoka yabo, ariko rero ngo babiri banse kuvuga abandi bari kumwe, ariko n'imodoka ya polisi yabikoze nayo nyene yamaze kumenyekana ko yagiye gupakira utuntu tw'abanyagihugu abaja batazi rero iyo babijanye. Abanyagihugu rero baho mu Rumonge bashabuzwa n'ukuntu leta rero yabateranye ico kibazo ntiheze rero ngo iheze bafashe, ngo kandi bamaze igihe bariko batakamba basaba leta ko bibafasha ikabakurako abapolisi. Abapolisi ngo bamaze igihe rero bariko basahura utwabo. Uyu munsi rero ngo bageze ku munsi wa 40 wa munsi w'igisuma, nayo ahandi ho ngo bamaze igihe basahura utwabo ariko ntihagire n'ubica n'ikanda. Iyo bageze ngo baratabaza ntawuza kubatabara, baravuga bakoma induru bagaheza bagasahura utwabo bagaheza bakiruka. Umundi tuva mu Rumonge rero aho ariko haba ubwo busuma bukorwa n'abapolisi bakorera igihugu, bakora bahembwa bagakorera leta, ariko leta nayo ikaba yarabibagiye, bakaba rero barikora ku banyagihugu rero basahura utwabo. Tuve ngaho rero tugende hariya mu ntara ya Kirundo neza neza muri komine ya Busoni, aho ariko harimbwa amabuye y'agaciro. Ariko mu mabuye y'agaciro rero hariko haravugwa yuko abaronswa akazi ngaho nyene yo gucukura amabuye y'agaciro ngo baba bari mu mugambwe CNDD-FDD. Bakavuga yuko rero utari mugambwe CNDD-FDD utemerewe kwegera ahari ivyo birongo nyene ngo mucukure ayo mabuye y'agaciro. Bakavuga yuko rero abantu bemerewe kuhegera ubaza kwerekana ikarata y'umugambwe. Abenshi rero ugwaruka rwaho nyene muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo, abenshi rero muri bo ngo bariko baragenda kwinjira mu mugambwe ku bwinshi kugira ngo baronke icorikesha, ngo baronke ico bashira ku munwa. Aho mu ntara ya Kirundo rero muri komine ya Busoni abanyagihugu baho rero bakidoga ukuntu ariko binjizwa mu mugambwe ku nguvu, ngo n'ukuntu rero baba bategeye kunda. Ngo baba bategeye kunda rero mutinjiye mu mugambwe rero urara ubusa, ntushobora gusuma rero ngo nk'abandi banyagihugu basanzwe bari aho nyene i Busoni. Bakavuga yuko rero leta ishaka kubashira mu mugambwe ku nguvu, mugiye kuja mu mugambwe rero ari ivy'umwe wese aja yashatse canke naho atabishatse. Ariko rero kugira ngo uronke ico ugaburira abana canke nawe uronke ikigutunga, bakavuga yuko rero utegerezwa kuja mu mugambwe CNDD-FDD ukaronka ikarata y'umugambwe ukabona kwinjira gucukura ayo mabuye nyene.
ni mu gihe rero abanyabusoni benshi batari muri uyu mugambwe bakumiriwe hakaza gucukurwa amabuye n'abavuye mu ntara zindi Kayanza, Ngozi, Muyinga bakaza bavuye no muri Kirundo mu yandi makomine yandi agize intara ya Kirundo ariko abava ngaho nyene muri komine ya Busoni ngo ntibemewe gucukura amabuye batinjiye mu mugambwe. Ayo makuru rero akaba atangwa n'abaho nyene muri komine ya Busoni akaba akemezwa rero n'abasanzwe batwara iyo ntara ariko batari mu mugambwe CNDD-FDD mu nzego zo hasi. Amakuru gusa twariko bateguriye tubabwiye n'ayandi mu kanya mugume hafi yacu turaje kubabwira ariko aravugwa hirya no hino mu gisata ca politike, inkino n'imico kama n'ibindi. Amakuru rero nimba ukiri mushasha ukiyumviriza baduje hajya hari sabone ufyondeko naho akazoga naho nyene wemeze ko kugira ngo amakuru nanyu yaronka 5 amakuru ataraja kw'ivumbi, amakuru akiri mashasha maze amakuru yasangize n'abandi batashoboye kuyumva. Naje rimwe kumurumviza hano muri kano kanya nije Salvatore musanzwe mubimenyereye tuje kubatoreza n'ayandi tuje kubabwira n'ayandi ko batoreje mugume hafi y'ishene yacu YouTube ariyo ICTV. Mugire rero aho muba mwubahwe mugire ibihe vyiza na gahwana.